Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turamukanye gutya twese. Imana ishimwe. Ngomba dusangire ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome mu itanguriro, mu gitabo cy'itanguriro. Itanguriro mu gice cya 39. Turasoma duhereye ku murongo w'indwi 39, dusome duhereye ku murongo w'indwi. Haravuga ngo hanyuma y'ivyo inabuja agomwa Yosefu, aramubwira ati ingo turyamane. Maze ariyankira yishura inabuja ati erega databuja ntaco yinona kubyo ngaba byo mu rugo imbere yanjeje ibyo afise byose, nta wunduta muri uru rugo kandi ntacyo yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icyaha kingana gityo ngacumura ku Mana? N'aya majambo. Haleluya. Imana ishimwe. Ngomba tubanze tuvugane muri iki gitabo cy'itanguriro. Abasobanuzi basobanuye bavuga ngo igitabo cy'itanguriro nicyo kidonda ibyabaye byose. Reka tuvugane ibintu bikuru bikuru. Hari icyambere, ukuremwa kw'ibintu. Icya kabiri, kuremwa k'umuntu. Icya gatatu, kugwa k'umuntu. Icya kane, gucungurwa k'umuntu. Icya gatanu, kubaho kw'ihanga ry'Imana, ryo hanga rya Isirayeli. Ibyo ni bimwe mu bigize igitabo cy'itanguriro. Igitabo cy'itanguriro cyanditswe na Mose. Reka ndeke kwibanda dona mvuga byinshi. Imana imaze kurema ibintu byose, ikarema n'abantu. Turabona ukuntu abantu bamaze kubaho. Imana imaze kurema Adamu, yabyaye abyara umwana wa mbere, akora icyaha cyo kwica uwo bavukana. Kayini yishe Abeli. Ni ukuvuga ngo icyo cyabaye icyaha. Umuntu wa mbere, umwana wa mbere akora icyaha. Ikirwanisho cya mbere cyatanguye gukora Kayini. Ni ukuvuga yakoze ubuhiri, nibwo yicishije Abeli. Hanyuma turabona Adamu na Eva ingene bakoze icyaha. Mvuze Adamu na Eva kuko Eva niwe yakoze icyaha. Hanyuma aha k'umugabo baca basigara bari gusa.
hagera igihe Imana rero ibambika, ibaronderera umwambaro, ibambika ubwambure bwabo, kuko ubwa mbere bagenda bari gusa nivyo, ariko ntibabona ko bari gusa kuko bari bambaye ubwiza bw'Imana. Ariko bamaze gukora icyaha baca babona ko bari gusa, babona ko baramenya. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Itanguriro nyene ngo baca barahunga, bahunga Imana, bahunga ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yamye ibagendera buri gihe ku mugoroba, ikabagendera, ikabahamagara, ikabaganiriza. Hanyuma bamaze gukora icyaha baranyegera. Turabona ko habaye ukwiregura. Imana ihamagaye Adamu, araheza yishura Imana ngo numvise ijwi ryawe ndinyegeza. Imana iramubaza iti ibyo wakoze ni biki? Imaze kumubaza gutyo aca atangura kubita ku mugore, umugore wampaye niwe yamwe kuri cya giti watubujije, arazana ampako, none turi gusa. Abajije umugore, umugore nawe ngo niya nzoka warema niyo yatumye ndakirya kuko yamhenze. Ariko twiyumviye gatoya, reka ndabaza ikibazo, mbega umugabo kurya ko yaragize nabi? Yagize nabi? Ntiyagize nabi. Mugabo yari kubanza kubaza ati mbega iki cyangwa wagikuye he? Sibyo? None yari kubaza ati Adamu yagize ikosa, yari kubaza ati mbega wa mugo kumpaye kuri iki cyamwa nkaba nawe bwakirye ko wagikuye he? Mugabo acarakubita, ararya amaze umviriza, hatanguye kurya umugore. Ataraho umugabo ntiyabonye ko ari gusa. Umugabo kuko ari we mutwe w'urugo, amaze kurya niho baca babona ko bari gusa. Reka nje imbere. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana, hari icyo Imana yaremeye umuntu, ntiyihenze kurema umuntu, kuko umuntu hari n'icyo Imana yamushizemwo ibanga ry'ubumana bwayo. Imana ishimwe. Aha twese turimo ibanga ry'ubumana bwayo, kuko twaremwe mu ishusho y'Imana. Okay, iyo Satani arwanya abana b'Imana, iyo Satani arwanya abantu b'Imana, abagomba kubakuramo ryabanga Imana yabashizemwo. Ibuka umunsi nariko ndigisha, nabivuze mu Giswahili ko nigishe mu Giswahili, bwari bwa mbere nigisha mu Giswahili pastor. Navuze nti Imana yaremye umugabo, hanyuma umugabo arasinzirizwa, akurwa urubavu mu mbavu ziwe. Niyo munsi umugabo yatwenze. Uko nukuri bisobanurwa ngo abakenyezi canke abadamu nabi igiciro kinini. Turiko turumvikana? Ngomba ntihagagura. Iyo bariko barashingira abageni, ya pastor bariko barashingira abageni, ubona
rimwe na rimwe kenshi ugize ubukwe atangura gutwenga no kunezerwa, sivyo ganepo? uko nukuri kare nepo yahaguma yiyumviye yego yaratwenga, ariko hari igihe aguma yiyumviye arizogenda gute, ariko umunsi ahagararanye n'umudamu wiwe n'urubavu rwiwe niwo munsi yatanguye gutwenga, yagutwenga. None muri mu rugo ntimutwenga ganepo? ariko kare warushika ukaryama, ni ukuvuga ugakumisha ishuka ukuguru hanyuma ukifuka, ariko ubu usanga hashashe kweli. Sawa, murumva rero ko umudamu ari uw'igiciro mu rugo. Reka tubandanye twigire tuje imbere. Hari icyo Imana yashize mu muntu rero, hari ibanga Imana yashize mu muntu, nicyo gituma Satani arwana intambara kugira ngo akure iryo banga riri mu muntu, arikuremwo, hanyuma umuntu abe utagira amahoro. Rero Imana, kuko hari ibanga ry'Imana riri mu muntu, nicyo gituma yama iturwanira akanya ku kandi. Yesu ashimwe. Nicyo gituma Imana yama ikurwanira, nikurwanira ngo nukuri umugororotsi. Muriko muranyumva? Ikurwanira kuko hariho ibanga ryayo riri muri wewe. Hanyuma maze kumenya ko Imana none nta bantu batakizwa usanga Imana yarwaniye bakarengana ibibazo barimwo kandi badakijijwe batanasenze, Imana ikabarenganya. Aho ni Imana iri kwiragwana, ni ukuvuga ngo igwanira ubumana buri mu muntu. Imana ishimwe. Haleluya. Umbiriza rero, nse n'usozera mu kanya gatoya, ndacyasigaje iminota 10. Imana iturwanira kuko hari isezerano yashize muri twebwe. Haleluya. Igihe cyose iyo Imana hari icyo yakubuze ko wamurindiriye ko gishika, ngomba ndakubwire ni icyo Imana yakubuze ko, niba ari Imana yavuze, ihangane kizoshika. Haleluya. Yosefu, Imana yari yamuvuze ko akiri kumwe n'ababyeyi babo biwe, murantunga. Imana imaze kumuvuga ko, mba ndababwire hange muragaba, hakagira icyo Imana ikubwira, reka kuca ugenda uratangaza, Imana yavuze gutya, Imana yambwiye gutya. Muriko murabyumva? Aho nyene niho Satani acatangura gukorera. Yosefu amaze kurotora inzozi, akazirotorera ababyeyi n'abavukanyi biwe, ubwo nyene Satani yaciye atera impemu y'umutima mubi mu bavukanyi biwe. Bacatangura kumugirira ishari. Ababyeyi hari ijambo bavuze, kuko inzozi yari yarose zari izuko azoba umutware wo hejuru. Ababyeyi baramubwira ngo aho cereza, aho niwe uzotuganza. Haleluya. Haleluya. Mvuze ni haleluya, kuko Imana ntiraba uburebure bw'umuntu, ntiraba ko umuntu akuze, ntiraba ko umuntu ari munini. Ni ukuvuga ngo Imana iraba umutima w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Yosefu aracereza. Umunsi yavuze iby'inzozi ziwe,
niwo munsi Satani yaciye atera impwemu mbi muri bene wabo batangura kurondera kumurwanya. Murazi cyabaye, mubisomye murabibona. Se amubwiye ati genda urabe bene wanyu iyo baragiye. Bakimubonye aserutse baze kuvuga ido n'ido ngo nguriya karosa araje, inama zica zirakorana. Muri uwo mwanya baravuga ati kwaje rero turamuronse, reka tumwice. Ariko havamwe umwe aravuga ati oya nitumwice, mugabo agomba kumukiza. Imana ishimwe. Nitumwice, reka tumutere muri ririya gobo. Umviriza rero, kugira ngo icyo Imana yavuze gishike, hariho ibitekerezo kubanza kugwanya icyo Imana yavuze. Reka mbabwire, abatarubaka bari hano, kugira ngo Imana ishitse icyo Imana yavuze kuzokubaka, kwizoguha uwo muzobana, umviriza, hazoza abasa n'urya mugabo atari bo. Ntabyo murabona. Ukumva mu mutima, noneho ngiye mu nyigisho ze, okay, ntacyo, ibyo tuzobisubiramo ikindi gihe. Hakaza abitangariza imbere, hari bize bisa n'isezerano nubwo atari ryo. Muriko muranyumva ngaha? Satani n'abadayimoni bakagira inama, bakavuga bati reka urya muntu hawe isezerano n'Imana turondera nyine tumurwanya. Ni ukuvuga ngo Satani yigira umumarayika w'umuco, ukamengo ajya reka turabe. Imana niyo yavuze ko ntuze Yosefu azoba umwami, azoba umutegetsi, azoganza. Siko Imana yari yamubwiye. Murazi kugira ngo ibishitsi iyo byaciye, yabanje gutererwa mu kinogo cyabika amazi, bamukurayo baramugurisha. Bamaze kumugurisha, abamuguze bamutwara kwa Potifari, nawe aramugura. Murumva, amaze gushika kwa Potifari rero aravuga ati aha, ivyo Imana yavuze birashitse. Kuko yari amaze kubona abaye umukuru, ati naha nyene hari biza bisa nuko umengo inyishu y'Imana yabonetse ariko itarashika. Yosefu yagumanye ibanga ryo kubaha Imana. Haleluya. Yavuye kwa se yubaha Imana, aterwa mu gobo yubaha Imana, akurwa muri rwa gobo yubaha Imana, asha kwa Potifari yubaha Imana. Muka Potifari aramwifuza, akomeza kubaha Imana. Haleluya. Akomeza kubaha Imana. Hanyuma amwifuje, murazi ngena byakurikiranye, afata yafashe umutamana wiwe ngo yaragiye gukora, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yaragiye gukora ibikorwa bya misi yose mu nzu. Hanyuma ngo agomba kumufata ku nguvu, ariko amutana umutamana. Nigeze kubabwira ko hari umukobwa twari turirimbana ngaha kera hari muri 1982. Hanyuma ahantu twari tuza gusengera ku Buterere, abandi baramusiga. Hajya hari kote, murahabona, hajya kera hari pama. Ashitse harya hari pama kandi hari n'akaburi. Ageze harya acahura n'abasuma, abagizi ba nabi. Mwumvirize, baje kumufata,
bagomba kumumerera nabi, bagiye kumufata. Hanyuma acavuga ngo nimuze ingo, batera baza bamugana, acavuga ati Yesu, acaruzuzwa atangura kuvuga mu ndimi. Avuze mu ndimi bya bisuma biti turapfuye, bice birahindukira byiruka. Yesu ashimwe. Murumva ko Imana irwanirira abayo. Ugeze mu byago tabaza Yesu, senga Imana hanyuma utabaza ti Yesu ntabara. Erega akiva aha Munyakabiga, ko ba Munyakabiga abadayimoni bari bamubonye, batangwa gukora inama bati reka tumutegere, ariko mu izina rya Yesu abadayimoni baratsinzwe. Imana ishimwe cyane. Ugomba kunesha bamu bushobozi bw'Imana. Haleluya. Ngoma mperaheze ndakubwira nti inama abadayimoni bakubwira zizokwama zitsindwa nibagume mu Mana. Haleluya. Warwanye intambara nyinshi, ndakubwire intambara warwanye siwe wazinesheje, wanesheje kubw'Imana, wanesheje kubwa Yesu Kristo, nicyo gituma wanesheje. Hari undi muntu yigeze guhura n'abambuzi b'abicanyi, ariko kuko yaramubwira neza, muri abo basuma hari uwo yigeze kugirira neza, acasanga harimwo umwe yagiriye neza. Murumva Imana ikikoresha uyo ngo ntagire icyo kumubwira, ari mureka agende. Imana ihabwa icubahiro. Kora ineza izogukurikira. Imana ishimwe. Niwakora neza ineza izogukurikira, niwakora inabi inabi izogukurikira. Ifuriza ineza mugenzi wawe, ntukifurize inabi mugenzi wawe. Muka Potifa yibaza ko agomba kuregera, abona ko muri Yosefu harimo Imana, kuko Yosefu y'umunyakaranga kandi yubaha Imana, yarabibona avuga ati reka ubuntu bw'Imana buri muri wenda bumukuremwo. Ariko Imana yaramugwaniriye kandi byatumye atsinda. Umviriza iri jambo rya nyuma rero, ibikorwa wakoze ari byiza bizokwitangira imbere. Yesu ashimwe. Ibikorwa wakoze ari bibi bizokwitangira imbere, kandi niba wakoze neza, niba utaronse impera yabyo uyu munsi, hari ikindi gihe Imana izokoresha abantu bakakugirira neza. Haleluya, haleluya. Nukuvuga kora ineza izogukurikirana, bajya bakoreye neza nibo bazogaruka kukugirira neza, niwakora inabi bitebuka izokugarukako. Umva, niwavuga nabi umuntu hazogera igihe nawe bakuvuge nabi, niwavuga neza umuntu hazogera igihe nawe bakuvuga neza. Yosefu yavuye avundurwa mu gasho mu ibohero, avugwa neza, akomerwa amashyi. Haleluya. Niwe yavuye, iyumvire ba bandi bamwe bagombye kumugirira nabi, babavukanyi biwe bagombye kumugirira nabi, bagarutse kumukomera amashyi batabizi, kuko yanaye bagombye kumugirira yabasubiyeko, birazunguruka basanga niwe asigaye ari umutegetsi. Icyo Imana yamuvuze ko cyarashitse. Tekana rero ube mu Mana. Icyo Imana yakuvuze ko niyaguma mu ijambo ryayo kizokubako. Imana iguhezagire.
ukora neza uzoyisanga imbere. Imana ikugirire neza, ube mu ijambo ry'Imana, ku ijambo ry'Imana ntirihinduka ahubwo rirahindura. Umwami abaha umugisha.